Bonsoir les amis. Yego muraho neza mumeze neza nanjye ndaho neza Imana. Yego hanyuma ndaje ku murongo kugira ngo tube turaganira. Abazumva kino kiganiro aho muzocumbiriza hose ni ukuvuga ngo muze mukurikirane kizobagirira akamaro cane. Rero turi mu mwaka w'ibihumbi 2025 twatangwa ibintu bishasha cane kandi tutibagiye icivugo c'igihugu cacu c'umwaka kivuga kiti umurundi wese ategerezwa gukora ikintu kizoshikana Uburundi kubona kazoza igihugu cifashe umwaka wa 2040 hamwe n'igihugu giteye imbere umwaka wa 2060. Rero nanje sinasigaye inyuma, navuze nti naje neza gukora ikintu kizofasha mu iterambere ry'Uburundi. Rero ndumumenyereye Kasava official ndabigisha bijanye no kurima ibintu bijanye cane twisunze igiterwa c'umwumbati. Rero nagomba ndabashikirize ukuntu dushobora gutegura ahantu dushobora kurima imyumbati. Rero henshi na henshi mu Burundi dukunda kurima imyumbati y'agatasi. Reka twibande cane ku myumbati y'agatasi ko nayo iba mu Burundi cane. Ego no mu bindi bihe bayitera, ariko abarundi barijukira kurimira agatasi cane. Ni ukuvuga rero twebwe cane cane naje nishyizemwo nkunda kurimira imyumbati y'agatasi. Rero imyumbati y'agatasi umuntu ayirimira, hariho ibice bimwe bimwe vyo mu Burundi bashobora kurima muci. Bakarima muci mu kwezi kw'indwi k'umunani kugira ngo bitegure guteragira mu kw'icenda. Rero uko ushobora gutegura isi yawe, ushobora kuharima hakiri kare, ukaharima hakiri kare, kandi bivaye n'ingene isi imeze. Ari nk'ahantu bisaba yuko atavu ryinshi rihari, bisaba kurima n'isuka ushikana hasi cane nko ku metero nka santimetero 20 canke 40 kugira ngo kiriya giterwa c'umwumbati kize kironke ahantu gishinga imizi. Rero imyumbati, urimiye imyumbati ntibayimina nk'ibiharage. Ibiharage ushobora kurima hejuru bigakunda, ariko imyumbati yoyo ari ahantu hagumye utegerezwa gushikana hasi. Rero kandi tukiri ico co kurima imyumbati, umuntu ashobora kuyitera mu binogo bivaye n'ahantu hari isi igumye canke ahantu hamanuka, ku buryo ushobora guca ibinogo hama rero ugashiramwo imyumbati yawe nk'ahantu hamanuka kugira ngo imizi y'imyumbati ntiguma isungaye mu kirere mu gihe haje nk'imvura iguye ari nyinshi. Rero tangura murime hakiri kare, hanyuma rero imvura itasuye hagikigwa hasi. Hari igihe imvura itasura hakiri kare mu kwezi kw'icenda nko mu mpera. Irya mvura ya mbere muratangura mu gutera imyumbati, upfuma burarindira ibindi biterwa vyaba ibigori canke ibiharage, ariko imyumbati irya mvura ya mbere iguye niyo mutangura kugira ngo umuntu ayitere. Wumva uba wateguye ubusizi bwawe hakiri kare cane, ukaraba neza kandi ko bukingiye neza ku buryo atankukura, ku buryo buba bumeze neza. Ni ukuvuga ikindi mutokwibagira nuko itongo ryawe ku bintu bijanye n'uburimyi urarigira iry'iwawe, ukarikurikirana ku musi ku musi. Urarigira iry'iwawe ukumva ko bikunze, ukumva ko uzokwama ubikurikirana igihe cose. Aho karagaciyemo. Rero uhejeje gutegura ubwo busizi, nabwiye yuko imvura iguye utera, ikiba gikurikira n'iki rero? Harya imvura itasuye uba warondeye ibiterwa, vyawe bimeze neza. Novuga ngo ibiterwa bitagwaye mozayike.
kuko abantu benshi mugomba barafata bakarondera ibiterwa bigwaye mozayike, ugasanga ugiye kubigurira mu isoko ntuzi ko bigwaye, wabishikana mu murima ugasanga biragwaye. Rero bisaba yuko utera ibiterwa wizeye neza ko bizoduga neza bikajako imyumbati myiza ata ngorane n'imwe. Ariko rero mu gihe uteye ibiterwa bigwaye kiba ari ikibazo kuko biba bigoye cane. Rero reka ikindi gihe nzocanza ndababwire ukuntu utera. Ubu tugarukirije kuho umaze kugira gute, umaze kurima rondera ibiterwa bitagwaye. Kenshi abantu ndabantu yuko babanza kurima imyumbati bizeye ku buryo barozoronka bakura ibiterwa vyo kurima ahantu hanini. Nuko rero murakoze, mukande kuri j'aime, subscribe, share and comment kugira muze murakurikirana ibiganiro bikurikira. Murakoze.